je nitwa Dorimana Louis Marie bamenyereye ku izina rya Ciko. Ndi umwe mu bo Imana yagiriye neza cyane, ko narabaye mu bintu bidasanzwe, nabaye mu biyobyabwenge no mu buryo bwa heroine imyaka 22. Rero kugira umuntu arinda agera aho anywa ibiyobyabwenge nk'ibyo, haba harabaye impamvu abijamwo. Je natanguye kugarariza abavyeyi nkiri muto cyane. Bon, jewe sinakuranye n'abavyeyi banje, nakuriye ku mutante maternelle kuva ndi umwana muto. Nakuze mu bandi bana, yiga amashure mato, yiga amashure meza, naja muri secondaire, nari umwana aciye ubwenge, ariko nari umwana agumuka w'umugumutsi. Rero iyo umwana atumvira abavyeyi, agafata inzira yiwe, hama hari ingaruka mbi zibaho. Naciye ntangura kunywa urumogi, nari muri 8e kuri Saint Esprit. Nziko mwibaza kunywa urumogi mu ba Jesuite ko vyoroshe. Twaragenda tukihisha ahantu hari imyembe n'imicungwa, hariho akajardin, tukanyora urumogi. Mu nyuma narabandanyije ubwo buzima bwa debauche, ariko niga, ndabandanya amashure, ndava kuri Saint Esprit bantemye, nja kwiga 10e kuri Atene. Imana yarangiriye ubuntu, namye ndi umwana w'incabwenge, nari nzi ubwenge vraiment. 10e ndayiga, baca banshira muri École des Travaux Publics, ndiga umwaka wa mbere. Umwaka wa mbere twawize hajya hari Lycée du Lac, twiga duhembwa amahera menshi. C'était dans les années 83, nahembwa 6,000, yari amahera menshi cyane. Urumva nahembwe nyene, nja kunywa akayoga, nkanywa urumogi. Ivyo birabandanya, turaduga Igitega, ngiye kwiga uwa kabiri, bandanya kunywa urumogi. Haragera rero aho kubera kutumvira nyene biranka ko mbandanya amashuri. Ibuka ko directeur w'ishure yabwiye umuvyeyi ati jewe yananiye. Umuvyeyi nawe arambwira ati akazi kawe uzoba umubandi. Niho haje rero umufisiye mukuru, sindamuvuga izina, araza kubwira umuvyeyi ati ni mumumpe ndabereke aho bakosora.
baca banjana mu gisoda nakigiyemo ntagikunda ndagenda ngira école des sous-officiers yumvire kuja kwigana n'abantu bavuye muri 10e wowe uvuye muri seconde n'amambu wa mbere abasoda barankunda baravuga bati tugiye twaronka umusoda z'ubwenge urumva amadisikuru yose perezida yaje mu ikambi nije nayavuga baravuga ati nta wundi musoda azi igifaransa nk'icuye urumva icyo gisoda arakibamwo ariko nkakibamwo ntagikunda ndaheza école des sous-officiers hejeje école des sous-officiers nari uwa mbere muri promotion aba mbere les 5 premiers muri promotion barabaha amafaveur yo kubandanya kwiga je baciye banshira mu ishure ry'abaganga ndiga ishure ry'abaganga nababwiye yuko j'ai toujours été brillant nari nciye ubwenge ishure ry'abaganga ndariheza hanyuma ndarihejeje nja muri centre d'entraînement commando ariko ibikorwa byo muri centre nivyo vyatumye jewe mvuga nti ntibishoboka nda deserta ngaruka i Bujumbura après X temps baramfata baramfunga bashira mu mpimba funzwe mu mpimba niho nahuriyeyo n'abandi ba jeune banywa ibiyovyabwenge byo mu buryo bwa heroine amanca nifatanya nabo ibyo bita amabusta ntangura kubinywa aho abandi babibahungishiriza mu mpimba je niho nabimenye utubwira hari mu mwaka ico gihe hari muri 91 muri 91 ndabayo ngira 6 mois bari bankatiye amezi 6 hanyuma mvuyeyo sanga naramaze kuba accro ntangura rero kuza ndaronera uburyo bwo kuronka icyo kiyovyabwenge ndi muhira byari vyoroshe icyo kiyovyabwenge kirazimvye nta kazi nari mfise nategezwa kwiyaranja kugira ndabironke umubiri wari wamaze kuvyakira sinashobora kubaho atavyo ndiko ndanywa en fait cerveau iragera aho ireklama n'umubiri ukareklama ico kintu harageze rero kubera kwiba muhira aho nyene batakikwakira jeje nyene nariraba par rapport y'abandi bana nkabona ntitugisa nabo rero hakazamo na rejet ya les membres de la famille ugacuja kurondera amaligara akwakira abo mu bisangira akaba ari bo ubana nabo byari vyoroshe kuja kuba mu Buyenzi wahora uba muri ville naragiye mu Buyenzi mbayo imyaka myinshi cyane myinshi famiye yari isigaye inyumva amagafe ndiko ndakora hanze ariko ntari muri famiye bakumva ati naka ati ciko yafashwe yari ko aribaha naha
ati Chiko yafashwe ibi n'ibi. Abantu bamwe bamwe bagatelefona la famille bakababwira ati mwahevye umwana, ati ntibishoboka. Ariko atari bo, ari jewe jenyene nananiranye. Narabaye muri ubwo buzima imyaka myinshi, harageraho mva ngaha nja kuba i Kigali. Kigali nayinjanyeyo n'umuntu n'abako mu Buyenzi, tuja kuba i Kigali, tuja kuba aba dealer i Kigali, kuja gucuruza ibiyovyabwenge. Ico gihe hari nyuma y'intambara yo mu Rwanda, hari muri debut ya 1995, intambara yo mu Rwanda yari yaheze muri 1994, je ncanjayo mu kwezi kwa mbere 1995. Icyo gihe nshitseyo hari ama ONG menshi, hari abazungu benshi banywa ibiyovyabwenge, turagenda kabisa turaronka amahera menshi, ariko amahera nk'ayo ntabahezagiye. Wama uri prêt yo kuza uraha la police ije kugufata. Arageze aho polisi yonyene bazi yuko bazoja kugira hafle, akazamo umwe akatubwira ati uragaba ejo tuzoza, kubera azi yuko tuza kumusigira ikintu, tukaca twitegura en conséquence. Urumva narabaye mu Rwanda, aragera aho dufungwa. Mu myaka 11 nabaye mu Rwanda, 6 narayifunzwemo, 6 narayifunzwemo. Harageze ndagaruka ino kubera mu Rwanda hari hananiye, ndagaruka ino ngaruka ndi wa mutoge nyene atahindutse. Ngarutse ino kubera mvuye ahantu nahora nkonsoma menshi, ari mfise amahera, ariko ngarutse muri crise nta mahera mfise. Subiye muri bwa buzima, phase départ, nukurondera, nukwiba, nukubesha. Andazi ko benshi baranzi ngaha, baranzi ndababesha yuko ngwaye sida kugira ndonke, kugira bampe amahera yo kuja kwidroga. Kandi woba yarabaye victime arambabarira, kuko ndazi ko bari haraho n'ivyo vraiment ndabizi. Ariko abo ndibutse maze gukizwa narabasabye ikigongo. Bazi kuja gusaba ikigongo umuntu wivye ordinateur, akabura uko agira, akakugumbira tellement yabonye ukuri, akakugumbira waramwivye. Urumva ubwo buzima narabubayemwo, mererwa nabi cyane. Arageraho subira gufungwa kubera kwiba. Cette fois sinari nivye ahantu hatibika, nivye muri Cour suprême. Oui. Donc parke nayikuriye iruhande, twe twaba hajya iruhande ya parke, nari ndahamenyereye, ndahazi ukuntu hagendeka. Rero ntibwari ubwa mbere ndahiba, nari mfise imfunguruzo zugurura imiryango, nayita clé magique. Nayita clé magique kuko
yarugurura aya masereri y'abashinwa arugururanira twari tubitse urumva nivye muri Cour suprême naragenda ugurura umuryango ndinjira ndacomoka siga nugaye kumbe hari umuntu asohotse muri corridor agiye kwitaba telefone acarambona ambonye ati ujya muntu asohotse muri rya biro swaye acarankurikira ankurikiye asanga ndakazi korosi ndagiye acabwira abapolisi ati nimuhagarike uriya muntu barampagarika musi umusuma 40 yari 40e jour ngira baca baramfata bamfashe baca baramfunga en fait uwo musi nyene barangiriye dossier uwo musi nyene baca banshisha imbere y'abacamanza uwo musi nyene baca bandungika mu mpimba flagrance ndaja mu mpimba en fait nibutse ikintu kenshi naho ransengera bon naho rambwira Imana ni Imana jewe vraiment nari maze kugegwa ngaha n'amadrogue namambwira Imana ni Imana nukuri ibi bintu no bibura ukwezi kose noca ndabiheba burya Imana irumva shitse mu mpimba ico kintu naracibutse ndabona ko ariyo nzira Imana yacishijemo ariko ntivyari vyoroshe kuko narashitseyo ngira manque iteye ubwoba bazi gushika mu mpimba ugasanga donc j'étais nari nonze cyane ngira nayo mfise nka 35 kilo je ndarahagarara gutya nkihwanya mu nda amaboko ndafatanyishe guta nkihwanya intoke zigafatana no si blague nukuri hanyuma shitseyo ndabaho ubuzima bubi cyane birananira kurya naramaze ngira nk'ukwezi kose ntarashira ikintu mu nda abantu baragira ubwoba barashira mu bitaro mu mpimba batangura kuza barantera amaserumu mu nyuma drogue igenda ingabanukamwo buhoro buhoro ariko kubera umubiri wari usanzwe reklama sinaronka itiro nkaca ndondera uburyo bwo kuronka itiro rero nkacanywa amadiazepam nkacanywa rujya rumogi rw'ivyatsi nkanywa Fenergan Promethazine kugira ndabe yuko nibura nosinzira n'iminota ingahe ndaba muri ubuzima je muri prison maze 11 mois barafunze umukuzine une grande sœur en fait Rosa yakora muri Leo yari directrice financière muri Leo hama aho narindi mu marigara nyene yo mu mpimba nza numva baje kumbwira ati sister wawe baramuzanye ndavuga nti mwe mwarasaze nije nta mu sister wanje yoshobora kuza ngaha baravuga ati nyawo nagenda urabe umwe wo muri Leo baramushikanye nza numva umutima urasimvye ndahaguruka ndagenda sanga effectivement bamushikanye sinashoboye kuvyihanganira naramubajije ntibishoboka wewe ngaha arambwira ati weho kuri ngaha
urumva ndamubwira nti jewe birumvikana ariko wewe nukuri iryo joro sinashoboye gusinzira nagumye nibaza Roza yafunzwe ariko hagaca haza n'ijwi rimbwira ati ntafunzwe yaje kuraba eta urimwo usa nabi urashisha iryo jwi riguma rinkonvenka ati nafunzwe ndagira ubwoba effectivement ntiyarafunzwe kuko yarayemo rimwe twabonanye umunsi ashika nza numva ngo yatashe icyo kintu cantumye cambereye imbarutso yo gutangura gusenga le lendemain matin nazindukiye hari amashapeli hajya kuri mu mpimba nazindukiye gusenga shitse muri eglise nsenga ivyo ntazi ariko nkumva hariho umunezero binzaniye ndumva ko harimo akaruhuko iyo experience nari ngiyemwo nca numva nshaka kuyibandanya et c'était fini cambandanya nsenga ariko muri uko gusenga Imana yaranganiriza umunsi umwe Imana irambwira ati wewe hageze kutaha icyo nashaka kuri wewe nagishitseko ntangura kubibwira abantu ivyo Imana yambwiye ko nzotaha baravuga ati wowe umusazi noneho zamoga ziravyutse nari condamné de 2 ans urumva hari haheze umwaka ariko haca hazamwo grâce présidentielle hajamwo grâce présidentielle sanga ni muri liste y'abataha ndabona yuko ya Mana ntibesha ikivuze iragishitsa ndataha ariko dans l'entretemps mu gusenga naravuga nti mbwira Imana nti Mana urazi yuko relation zanje na famille zabaye foutu ndakeneye yuko uzirestaura maze gushika hanze satani yaranteye sindababesha yarashitse haya kuri rebus ndibaza subire mu buyenzi canke nje muhira ariko ijwi rya mpemu yera riratsinda fata bus nja muri Rohero 2 ico gihe niho baba shitse muhira ntivyari vyoroshe urazi umuntu amaze imyaka 22 yarapoteye iyo bamubonye ni ingorane hamwe usanga abantu bose batanguye kwiyegeza telefone amasakame bashira mu kwaha ati umusuma araje ati muragaba ariko narakoranyije famille ndayisaba ikigongwe ntibari banyizeye barambwiye ati ok ariko umenye on n'a pas confiance en toi ndababwira nti jewe Imana namenye izobemeza
je nabanyuzanyije senga tous les matins babona ari nije nakingura portail nkacanja gusenga ku Saint Michel prière matinale mu ya 6h birabandanya uko batangura kuza baratesta bibagize udutelefone ku kabati bakayisanga bakibagize udufaranga bakadusanga batangura kuza barajyana inzara ati bwabo ningera yarakize je Imana yangiriye ibintu bidasanzwe ariho umugenzi twasangiye drogue yari yarakijijwe Imana imuhezagire namubonye ari ngaha ari ngaha yicaye ngaha imbere na madamu wiwe ubu yarambereye umuntu adasanzwe cyane Imana yaramukoresheje ankwegera mu gakiza nimwamumbona gutya uyu arafisemwo uruhare runini cyane Imana yaramukoresheje uno munsi nimwamumbona gutya nuko hari igikorwa kidasanzwe Imana yakoze muri jewe uno munsi sinkiri wa musuma uno munsi ndi umugestionnaire ngera entreprise y'umuntu urabona ko igikorwa Imana gitanguye irakibandanya kandi Imana yaranshizemwo umutwaro imyaka namaze 20 muri drogue Imana yaranshizemwo umutwaro w'abadroge imisi yose yo ndababonye ndumva mu mutima mbabaye kuko ndazi ingorane bahura nazo umudroge araba rejeté muri société n'abavyeyi bakamuheba kubera iki kubera iyo umwana arinze aja muri drogue akarere kiwe karabiha tureke mu rugo no muri environnement yiwe ahaca hose ariba ugasanga abavyeyi baraterana amajambo cacana cawe catwivye ibintu nk'ivyo ugasanga harabishe rero ico kintu kubera ndakizi Imana yarakimpaye mu mutwaro abavyeyi benshi barantelefona bakabwira ati ingu dufashirize umwana ati ama booster ibiki ivyoroshe kugira ico marira ariko ikintu nabonye nshobora gukora dans l'immédiat nukugira ibintu nk'ibi byo gushinga intahe nkabwira la jeunesse ububi bw'ibiyovyabwenge burya umwana iyo yumvise ububi bwavyo aratinya no kubijamwo rero twaramaze gutangura turamaze kugira amadescente mu mashure ndizera yuko n'ayandi mashure bazotugurura imiryango kugira abatarabigwamwo babitinye ntibabigwemwo n'abamaze kubigwamwo
bamenye yuko hariho umugabo afise umuti wavyo. Nukuri je Yesu yarangiriye neza, nico gituma n'abandi ndababwira yuko umugabo Yesu aracariho, kandi ibitangaza yakora kuva kera n'ubu nivyo agikora. Je ico nashaka kubwira aba jeune bari ngaha, nukuri n'ubuntu mwagiriwe kubona mwaje ngaha kumva izi ntahe. Ntimukagararize abavyeyi banyu, kuko abavyeyi banyu babifuriza ivyiza. Ni wamugarariza urariska kuzogwa mu vyo je naguyemwo kubera kugarariza abavyeyi. Je ndibuka ko nimwamo mbona gutya anye no musi mfise garde robe ndagira embarras de choix, ariko narabayeho nambara ipantaro imwe umwaka wose ikaja mwinda inda zikanja. Iyo maze kukubita booster hoho inda zaranja, kuko ngira nazo nyene zarumva ijya swing. Ivyo ndiko ndabibwira abana bagarariza abavyeyi babo, danger bakura. Umugenzi umwe nawe yambwiye ati jewe inda zarandiye gushikaho mfata slip yanje nkayita nkabona iri kwiragenda. Nukuri abana bari ngaha ngira muravyumvise, nimukaribwe n'inda gutyo, muze murumvira abavyeyi, kuko abavyeyi babifuriza ivyiza. Imana ibagirire neza.